Yes, kanonye bifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri two mu masaha ya nimugoroba nshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu bakunze ba Duniyani Kote TV. Birumvikana rero n'amakuru tugarutse mareba no umutekano politique na diplomasi mu gihugu cy'u Burundi, aho tugiye kuba tubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye ziba ari update, tugahita twakira umuvandimwe by'umwihariko uba wamaze kuba agera rwose ku murongo mugari. Ntabwo ndi butinde rero turaza kwinjirana gato cyane muri CNDD FDD, ariko mbere yo kugira ngo twinje muri amakuru munyemere mbanze n'isuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko n'abantu bagaciro muri rusange badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, Coline Mujejero, Coline Mulangana, Coline ya Tongo, Coline ya Kinazi mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, bari hirya no hino ku isi. Yes, twirukanga cyane rero turaza kwinjira muri CNDD FDD tubabwire yuko butuvugana mu gihugu cy'u Burundi icyitwa amarozi nyamuneka yatangiye kugenda afata indi ntera, akaba ari amarozi navuga yuko rwose arimo aragenda atera ubwoba benshi. Turaza kunyinjiramo tubikomozeho tubive imuzingo. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice by'ahitwa muri hano mu bice rwose bya Kibira, turere hamwe imyitozo y'abasirikare b'Abarundi imaze gusozwa, ariko kandi aha hakaba harimo na za FDLR, turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tubapodetinge nk'ubu munyemere mbabwire yuko imbandaka imyiteguro ya gisirikare ikomeje, gisirikare cy'u Burundi FDNB ikaba ari imyiteguro rero igamije kuza gukomeza kwerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze mu mujyi wa Uvira. Izindi kompanyi zigera kuri 3 zimaze kwinjira nyuma y'uko ku munsi w'ejo CNDD itangaje ko abasirikare babo igiye kubakura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese izi kompanyi 3 zinjiye mu buhe buryo bimeze bite? Nyamuneka nta kindi no kujya guhangana n'ibitero bya M23 nyuma y'uko nayo abagera ku bihumbi 7 birenga byamaze kuba bipasingariya mu kigo cya gisirikare cya Rumanga muri teritwari ya Ruturo. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa. Nyamuneka turaza gusimbukira ku magambo arimo atangazwa n'abitwa ba Reverien Ndikuryo, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Turaza kugaruka gato kubitwa ba abagabo ba Gervas Ndakubica bakunze gutaza ndakugarika. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende twapiditinga abantu, kuko turaza no kugaruka kubitwa Agatoni Rwasa. Red Tabara niki iri gutegura mu gihugu cy'u Burundi, turaza kubyinjiramo turebe ese bimeze bite, byifashe bite. Umuvandimwe Ndinda abona batangiye gukomanga, reka tubanze tumuhe ikaze nyamuneka. Nagomba tuvuge umwihwezo ku bijyanye n'ibiriko biraba mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane intambara ziri hagati ya AFC M23 na FARDC na coalition yabo, cyane cyane Abarundi, ziriko zirabera ku mupaka wa Uvira, ariko cyane cyane niho tugomba kuvuga kuko ariho hegereye Uburundi, hegereye cyane cyane abumva runo rurimi turiko turakoresha. Ubwa mbere nagomba guhera ku makuru yavuye muri sekretariya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uyu muhanga cyangwa umukozi wo muri ibyo biro bikuru bya sekretariya bijejwe Afrika bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimagije ubutwari n'ubuhizi n'ubuhinga bw'ingabo za AFC M23. Ikaba ari nacyo gituma buriya erega babahaye n'ijambo mu nama ijejwe iby'agateka kazina muntu. Ni ukuvuga rega buriya uko niko amahanga yemeza, yashobora kwemeza igihugu gishasha canke akemeza ubuhizi ubutware. Turebye amajambo yavuzemwo n'amajambo akomeye cyane, kuko yavuze ati AFC M23 imaze kwerekana ko irusha ubutware, irusha urugamba ingabo za FARDC hamwe nabo bakorana. Hanyuma irindi jambo yavuze yuko ndetse bigaragara ko leta ya Kongo idashoboye kuyobora igihugu, idashoboye kwitabiriza l'autorité de l'État,
nico gituma abantu baguma bicwa tagitabara hariya muri za Rituri, hariya muri za Beni, hariya muri za Rubero. Murabona ko iriya migwi y'abateroriste irushiriza kwisasira abantu nta camira nta gitabara. Noneho akaba yavuze ati leta ya Tshisekedi ntikibereye kuba yayobora igihugu ca Kongo. Iryo jambo rero ni jambo rikomeye cyane, aho bigaragara yuko amakungu ashobora gushigikira AFC/M23 kuko babona yuko ariyo ishobora kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo. Iryo jambo rero niyumvira yuko ari jambo rikomeye cyane, ari jambo rihambaye. Ega buriya igihe ni Kongo yagenda gusaba Etazini ko bogirirana amasezerano, ntivyari gukenerwa ko u Rwanda ruhamagagwa, ariko baritegereje leta ya Kongo baravuga ati leta irresponsable, leta ntabwo twoshobora kuganira kuko nta garanti ya investissement zacu twabona, kuko ni leta atacishoboye gukingira mu bijanye n'inyungu. Erega nababwiye yuko ibihugu vya Amerika, Burayi n'ibindi bihugu biriko birahindura ibitekerezo, ntabwo bigomba gukorana n'amareta atari responsable adashobora gukingira n'inyungu zabo. Cyo gituma rero buriya leta ya Tshisekedi iriko irashigwa ku ruhande mu bijanye n'ivy'amadiri international cyangwa ku vyo gukingira inyungu z'aba investisseurs bashobora kuza muri Kongo. Cyo gituma rero buriya AFC/M23 nkuko twakomeje tuyitenege tukavuga turi komeze yerekana ubuhinga, nikomeze yerekana umutekano mu bice maze kugenzura, nta kabuza ibi bihugu by'ibihangange bitazoyiruka inyuma, ahubwo bikahitamwo gukorana na AFC/M23 nkuko tubona hari ibihugu byinshi bimaze kubona ko AFC/M23 ari kirumara mu bintu byo kugarukana amahoro n'umutekano muri East Congo. Nk'ibihugu twovuga nk'ibihugu vya Israeli, twovuga burya rega igihugu ca Amerika burya hanini kiyobowe n'abayisirayeli, baje bitwa aba republike n'abayisirayeli. Rero bariya iyo bamaze gutahura bakabona yuko partenaire fiable bashobora kuganira, bashobora gukorana amadiri ari AFC/M23 tutiyobagije Ubushinwa. Rega burya Ubushinwa bwaramaze guherera ku ruhande rwa AFC/M23, ndetse n'Uburusiya nico gituma ubona butashigikiye guverinoma ya Tshisekedi, kuko babona yuko ari guverinoma irresponsable. Burya barindiriye gusa ko AFC/M23 yifatira ibice binini ndetse ikagira ni Kinshasa, noneho umutekano n'amahoro bikabona gusasagara mu karere. Barabona yuko indongo za AFC/M23 arizo zishoboye kugira ico zakora ku gihugu ca Kongo. None cyo gituma ubona ziriko AFC/M23 iriko irahabwa ijambo muri Nations Unies, iriko irahabwa ijambo, iriko iravugwa neza. Ndibuka umunyamerika yigeze kuvuga aravuga ati ahubwo Nations Unies yitegure kwemeza igihugu gishasha cyo mu burengerazuba, mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ndavuga yuko igitekerezo burya kiriko kirakura, uravye ivyuyo Tibor yavuze, kuvuga ahubwo ko bagomba gushikiriza AFC/M23 igihugu ca Kongo kugira ngo abari babe bokiyobora. Kuko urabona yuko leta ya Kongo iriko irahendwa no Burundi, ngo hari ivyishoboye, ngo hari ivyo yogeragezwa, ngo yogerageza gukora, ngo hari amadege ngo yozana, ngo yogerageza gutsinda urugamba. Ariko ivy'ukuri ni kwifuka bwakeye. Niyumvira yuko leta ya Kongo, leta y'u Burundi ikwiye kumanika amaboko ikemera yuko batsinzwe na AFC/M23, na ivyo kurota inzozi zo guhangara u Rwanda. Niyumvira yuko ibyo ni ibitekerezo byo kwiyahura, kandi ibyo bitekerezo rero buriya urebye amajambo y'ubwibone neva avugana, uravye amajambo y'ubwibone burya musekreteri w'umugambo wa CNDD avuga ngo barya bakaravye, uravye n'abandi bategetsi bashobora kuvuga amajambo y'ubwirasi ngo bariteguye urugamba,
kandi bigaragara yuko batsinzwe ahantu hose kuva aho binjiriye muri Kongo nta kindi cabaranze atari ugutsindwa no guhonera ku rugamba. Rero niyumvira yuko abantu mwene abo nka Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'uriya mukuru w'inama nshingamateka bashobora gufata ingingo z'ubwiyahuzi. Nico gituma ahubwo bafashe bakugurura umuryango. Niyumvira ko abantu bose bumvise itangazo uriya muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ngo baruguruye imiryango ngo abantu bose ngo binjire mu gisirikare. Erega biriya bakoze si ukugururira imiryango abarundi, ni ukugurura imiryango FDLR, ni ukugurura imiryango Wazalendo, ni ukugurura imiryango za P5 za FLN, ni ukugurura imiryango abantu bose batsinzwe, imigwi yose, baba Colombia, baba Wagner, baba bande bariya ba Blackwater. Ni ukugurura imiryango. Muri make no kuvuga ngo Uburundi ni bube urubuga rw'intambara. Mbega agahugu gatoyi nka karya kuguruye urubuga rw'intambara mu Burundi. Je nagomba ntange impanuro kuri leta y'u Burundi. Maze gutanga impanuro nyinshi, ariko niyumvira yuko yenda sinzi nimba zarabashikiriye canke baraziyumviriye ko, ariko biragoye. Buriya leta imaze kwiheba, leta imaze gutsindwa, leta imaze gukora ibyaha byinshi, biragoye ko yugurura amatwi ngo ibe yogarura ubumuntu, ngo ihindure imikorere. Rero narabahanuye ndababwira nti eregaye igisirikare cy'u Burundi uburyo gifatwa, uburyo gikora, uburyo kirongowe n'abantu batakibabaye ntigishobora gutsinda intambara n'imwe, ntigishobora gutsinda intambara n'imwe muri iki gihe, kugezaho igisirikare cy'u Burundi kizosubira kikubakwa neza, kigasubira kigatozwa ukundi gushasha, kikaronka abakomanda bashasha, i Burundi hakaba umuperezida mushasha ababaye igihugu. Niyumvira ko ico gihe hoba ibyizigiro yuko igisirikare cy'u Burundi ahari cosubira kigatonda urugamba, kikaba cogira ahari intambara n'imwe gishobora gutsinda. Erega haba muri za Somalia, haba muri zo za Centrafrica, Burundi hose bwagiye butabagwa n'u Rwanda, ahandi bugatabagwa n'igihugu ca Uganda. Hariya muri Somalia murazi ko abarundi batagira ingano b'abasirikare bahoneye imiryango, abapfakazi, imfuvyi, bakaba batakironka ayo bacira nayo bamira mu Burundi. Rero nagomba ntange iyindi mpanuro, nimba iyi audio yoshobora gushikira inzego zibijejwe, zaba iziperereza, zaba iz'umukuru w'igihugu canke iz'igisirikare. Nagomba ntange iyindi mpanuro ivuga ngo nibatange nk'ukwezi kumwe, bugurure amarembo, bugurure imipaka, bakureho ayo mabariyeri. Noneho abagore, abana, abatamakazi, abanyantege nke, umuntu ari we wese atagomba kuja muri urwo rugamba leta y'u Burundi iri kurategurira ku butaka bw'u Burundi, abone akaryo ko guhunga, abone akaryo ko kuva i Burundi. Kuko nta kuntu waba uyoboye agahugu gatoyi nkako hanyuma ukavuga ngo ntihabe urubuga rw'intambara ruhuza ibihugu byazobereye intambara nk'u Rwanda, AFC M23 n'ibindi bihugu. Rega buriya inka Uganda, inka Kenya nabyo ntibyotangwa mu gutabara mu gihe leta y'u Burundi yofata ingingo yo gutemaguza abarundi badahuje ubwoko canke batavuga rumwe.
rero nimba Burundi bubona ari byiza yuko bwofata iyo nzira y'intambara yo guhindura Uburundi tere y'intambara, urubuga rw'intambara, urubuga mpuzamakungu rw'intambara n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi, niyumvira yuko bwo kugurura mu gihe gitoya amarembo abashoboye kunyaga amagara bakanyaga amagara bakava kuri urwo rubuga rw'intambara. Hanyuma rero mu Burundi hagasigara izo ntera hamwe, hagasigara izo za FDLR, hagasigara izo za Wazalendo, hagasigara izo za abasirikare b'Uburundi boba bifuza guparticipa muri iyo ntambara, ariko ndetse bakarekura n'abasirikare b'Uburundi batakigira amagara batagishoboye, canke abandi boba bitinyira boba babona yuko batagomba kuja muri iyo ntambara y'ubwiyahuzi, n'abo basirikare n'abo bapolisi n'abakozi ba leta, maze bakabareka bagahunga. Hanyuma hagasigara izo za FDLR, ico gisirikare cy'u Burundi, abasirikare boba bemeye kurwana iyo ntambara, hagasigara za Wazalendo, kuko ndiko ndavuga hari ikintu ndiko ndabona ezi za Wazalendo zagararije leta yabo, zagararije FRDC. Intumwa za leta zikaza zimaze kuza zikananirwa gufata ingingo, bajya bayoboye ba Wazalendo bakagarariza. Erega ziriya za Wazalendo zimaze kugira imbaraga kuruta igisirikare ca Kongo, kandi urumva ziriya Wazalendo zimaze kugira n'imbaraga kuruta igisirikare cy'u Burundi, kuko urabona igisirikare ca FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bakorana biciye mu masezerano, twovuga ko bakorana biciye mu mategeko, ariko urabona yuko baraye bacecekeshejwe na Wazalendo. Erega Wazalendo ishobora gufata ni Bujumbura, none Wazalendo niyakubitwa igakubitwa na AFC M23 muri Uvira, babona yuko Wazalendo izohungira he? None nimba Wazalendo iruta igisirikare ca FARDC imbaraga, ikaruta igisirikare cy'u Burundi imbaraga, erega barashobora kwifatira igihugu cy'u Burundi bakirukana na nepfo, kuko Wazalendo na FDLR bifatanye biragaragara ko barusha imbaraga ingabo z'u Burundi. No kuvuga yuko FDLR na Wazalendo bashobora gutembagaza leta y'u Burundi bakigarurira igihugu cy'u Burundi. Kubera iki? Kubera uburangare n'ubujiji bwa Ndayishimiye na leta yiwe, batiyumvira yuko Wazalendo nk'irya igarariza igisirikare ca FARDC itsinzwe Uvira ishobora no kwigarurira no kugarariza igisirikare cy'u Burundi. Rero izo ni ingaruka, ni option ishobora kubaho mu gihe Wazalendo zokubitwa na FDLR zigakubitwa Uvira, zigakubitwa hariya za Minembwe zahe, zigahungira i Burundi. Bashobora kuvuga ati reka rero twigarurire igihugu cy'u Burundi, kuko urabona ko barusha ubwinshi bakarusha n'imbaraga igisirikare cy'u Burundi. Yaba ari catastrophe ku baturage, ku banyagihugu b'i Burundi. Ico gituma mvuga nti Uburundi impanuro ndabaha ya nyuma, imbere yuko ibara rigwa nibugurura imipaka, ushoboye guhunga ahunge, hasigare abantu bashobora kwambara umwambaro wa gisirikare, bashobora gufata ingoho bakagwana. Kuko buriya urebye Uburundi ivyo buriko burakora, leta y'u Burundi, leta Ndayishimiye yamaze kurenga umurongo utukura kuri AFC M23 no ku gihugu cy'u Rwanda no ku gihugu ca Uganda no ku gihugu icyo ari cyo cyose cifuza East Africa itekanye, East Africa irimo amahoro. Rero niyo analize nagomba gukora, hanyuma nawe ugire icyo uyikoresha. Ariko ibyo byose ndababwiye ni scenario zishobora gushikira leta itsinzwe, nk'uko leta ya Habyarimana imaze gutsindwa, atayindi ngingo yafashe
atari yo gutemanisha, gutemagura, gutsemba abatutsi n'abahutu batari bayishigikiye muri ibyo bitekerezo bibi. Nuko murakoze, byari ibyo bitekerezo byari bimeze neza cyane, n'abanyarwanda ndetse bari baratashe, bari barasize amatongo yabo n'ibindi bintu i Burundi, benshi bari bagarutse. Ko burya nk'abanyarwanda yenda ntibabizi, mu Burundi abanyarwanda bari bafite ubutaka, bari bafite impangu muri za quartier za Ngagara, aho bita Cibitoke, nka quartier 5, iziya quartier 5, quartier 6, quartier ya mbere ya kane, ziriya nzu zose nyinshi zari z'abanyarwanda, muri za Rohero, za Cibitoki, za Musaga. Burya igisagara hanini cy'Ubujumbura hari ibice byinshi byarimo abanyarwanda benshi kandi bari bifitemo amazu. Hariho n'ibindi bice nka za Gihanga, za Cibitoki, Imuyinga. Abanyarwanda bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero aho batahiye igihe FPR ifashe u Rwanda, urumva icyo gihe bamwe baragurisha, abandi bararetse ntibagurisha, abandi bakagurisha amafaranga makeya, ariko abandi barabyihorera. Kuva icyo gihe rero urumva batashe, igihe rero Nkurunziza agarutse, bafashe ubutegetsi, batsinze amatora muri 2005, icyo gihe abanyarwanda benshi bari basubiye baragaruka i Burundi kureba ibintu byabo. Abagurishije bihuta bakagaruka kugurisha neza, cyangwa abandi mbere bakaza, ahubwo bakaza no kugura impangu, kugura amatongo i Burundi. Ni ukuvuga ngo hari ubwisanzure mu myaka ya mbere ya Petero Nkurunziza n'intwaro y'u Rwanda. Nyuma rero hamaze kuba bya bindi by'uko hariho bamwe mu bihangange, mu bagenerale bagiye kumenyekana, iperereza ry'u Rwanda ryagiye kumenya ko bakorana, ari bo bafinansa FDLR. Icyo gihe niho hatanguye kuba agatotsi hagati ya leta ya Nkurunziza na leta ya Perezida Paul Kagame. Byari bihari mu bisanzwe no kumenya yuko CNDD-FDD ikiri mu ishyamba yakorana na FDLR muri Kongo mu ntambara zose, bagwanira hamwe. Nicyo gituma rero ngira ni kubera bari bagifite ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi kikirimo abatutsi benshi, bamera nk'abahishije ingeso, ariko bamaze kubona ko bamaze kwigarura ubutegetsi kandi abatutsi bari mu gisirikare bashobora kubagira, baciye rero basubira muri bya bitekerezo byabo, basubira muri ba bagenzi babo. Niho rero hatanguriye urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko urwanko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntigwatanguranye n'ijya coup d'etat ya 2015, byatanguye mbere, kwinubana byatanguye mbere. Cyo gituma rero nk'ijya pretext bavuga ngo coup d'etat ba Niyombare bande, barya bose rega ba Niyombare, birashoboka ko hari abanyarwanda benshi batazi yuko ba Niyombare bari abantu bakomeye muri CNDD-FDD. Urabona Niyombare yarigeze kuba chef d'etat major, yarabaye umuhanuzi mu biro kwa perezida, yarabaye umenga n'umukuru w'iperereza. Rero ibyo byose hariho bamwe mu CNDD batashima yuko hosubira kuba imigenderanire hagati ya FDLR na ziriya nterahamwe na CNDD-FDD. Abo rero baragwanyijwe, benshi barirukanwa, abandi benshi baricwa. Muribuka witwa Hafsa Mose igihe aza mu Rwanda akareba impunzi zari zahunze 2015, agakorora Mosozi, yari mu CNDD-FDD. Icyo kintu rero icaramukwegeye kubonwa nabi, kugeza aho agandagurwa n'inzego za CNDD-FDD nyene. Rero ivyo hari abantu benshi batazi mu mateka. Burya rega politika ya CNDD kuva kera, yaba umuhutu yaba umututsi atagomba kuvuga rumwe nabo, baramucishije ku buhomba, baramwica, adashoboye guhunga baramwica. Rero iyo niyo shusho y'intwaro ya CNDD-FDD. Rero muri iki gihe intwaro ya CNDD-FDD ibona igiramiwe n'ifatwa rya Uvira,
n'intsinzi AFC M23 iri kwiragira ku barundi n'abakongomani bose muri rusange. Rero urumva biraboneka yuko leta ya Burundi ifite ubwoba bwinshi kubera ibyaha yakoreye AFC M23 mu kuja gushigikira ziriya nterahamwe za FDLR zari muri Kongo zagwanana n'igisirikare ca Kongo. Ibyaha bakoze rega buriya AFC M23 yarabuze ibintu byinshi, barayigwanije barayigirira nabi kuko burya n'ubw'igisirikare cy'u Burundi catsinzwe ariko cararusha ubuhinga atirisi igisirikare ca Kongo, cararusha ubuhinga n'ibindi bisirikare canke bari ababaza rendo. Cyo gituma intererano y'u Burundi mu ntambara ya Kongo nubwo itagize ivyishika ko ngo bagire ku intsinzi, ariko birashoboka ko ibyo bononye mu ruhande rwa AFC M23 vyabaye vyinshi. Ubwicanyi yakoreye abanyamurenge buriya bwo mu Gatumba n'ubundi bwicanyi yagiye ikora, urumva ibyo byose birayitera ubwoba, akavuga ati abanyamurenge bagiye gukomera, bagiye kudutsinda, badutsinze ndetse urabona ko bagerageje gufata Minembwe na biriya bice vya Mikenke bikabata ku amazi. None munsi bari bagize ibitero, aho ibyo bitero baratsindwa ndetse bivugwa yuko hari abasirikare benshi b'abarundi bafashwe mpiri, bagafatwa mpiri na Twigwaneho na AFC M23. Ibyo rero birabateye ubwoba cyane, ibyaha bakoreye abanyamurenge, ubuhombe bateje AFC M23, bafite ubwoba. Birashoboka n'inzego z'iperereza zabo nazo nyene z'i Burundi ko zikora, bakamenya ko hari imigwi y'abarundi ishobora gushigikirwa igatembagaza igisirikare catsinzwe muri East Congo c'u Burundi. Rero ibyo byose muri bwa busazi bwa Ndayishimiye ashobora gufata nk'abatutsi bari mu Burundi, bari abanyamurenge bari mu makambi nk'ingwate. Rega n'abarya abanyamurenge bari Uvira bariko bababwira ngo bahungire Burundi kugira babagire ingwati. Noneho leta y'u Burundi ivuga ati rero leta y'u Rwanda nintera AFC M23 ikantera, aba batutsi bazoba babahevye, ari abatutsi bari Burundi, ari abatutsi b'abanyamurenge, ari barya bavira bagomba kwegeraniriza Burundi. Leta y'u Burundi irashobora gutangaza ati rero mukaramuka munteye aba batutsi bobo ndabamarira kuri Songoye. Rero nico gituma nababwiye nti burya leta CNDD-FDD mu bitekerezo, muri ideology no mu busazi by'ibyo bashobora gukora ntawe bitandukaniye n'ibyo AFDLR yakoze muri Kongo. Biriya byose byo kurya abantu, kwica abantu urubozo, guca abantu imitwe, bijya n'ibintu bose bagira kandi bagashira mu ngiro. Kubw'ivyo rero niyumvira yuko AFC M23 na leta y'u Rwanda mu byo itegekanya mu ntambara zishobora kuba hagati y'ibyo bihugu canke AFC M23 canke uyundi mugwi wose wotera uvuye w'abarundi ushigikiwe, bakwiye gushiramo prevision. Mbega ni gute abarundi, abatutsi n'abatavuga rimwe na leta y'u Burundi bari Burundi boshobora gukingirwa gute? Atari ivyo nimba AFC M23 canke rega burya u Rwanda rushobora kudatera u Burundi, ariko abarundi bonyene bakabitanga bagatera u Rwanda, kuko rega iyo leta itsinzwe guverinoma ikaboneka ko iri muri feira inamana, ni ukuvuga yuko bashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Burya rero kubona baratsinzwe Uvira, kubona ikibuga c'indege abana ko batagikontorora, Ubujumbura bakabona ko batakibukontorora, barashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi nka kuriya bavuze, bagasotora u Rwanda baciye mu Kirundo. Hanyuma rero bigatuma leta nayo y'u Rwanda itazinga amaboko, ahubwo ishobora guca ibivuna. Senariyo rero zishoboka nezi, Ndayishimiye mu bwihebe bwo gutsindwa muri East Congo ashobora gukora igitero c'ubwiyahuzi ku Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda go kwivuna
urumva kuko Uburundi ntibushobora kuvuga ngo twavuga ko bwotsinda u Rwanda, ahubwo Uburundi buzoca bunyegagira muri bariya Abatutsi, inkambi z'Abanyamurenge, abarundi b'Abatutsi bariyo canke abandi bari muri iriya migambwe n'ubwo baba Abahutu ariko badashigikiye CNDD-FDD, bagacisha ku buhomba. Kuko erega leta CNDD-FDD abantu benshi ntibatahuye ko ari leta y'abicanyi gusa, ari leta yo gusahura igihugu gusa, atari leta ifite porogaramu n'imwe yo guteza imbere igihugu. Rero abantu nk'abo b'ivyihebe batsinzwe b'amabandi bashobora kugira agashavu bakatangaza mbere ku mugaragaro, kuko urabona ko interahamwe zose za FLN n'abandi bose bagwanya u Rwanda muri